Abakunzi b'impinduka, abakunzi ba Project Z, abakunzi b'u Burundi buhire nkuko mubibona ngaha, ndi kumwe n'umumenyereza w'umugwi w'abaririmbyi. Ndakuramukije nyakubahwa mumenyereza. Urakoze cyane Idrissa, ndakuramukije. Nani Elvis Iradukunda. Elvis Iradukunda, ndabazi kuva kera mu biganiro, umuziki wamye witaho nawo ukora cyane ibiganiro by'inkino. Ego. Niyo mpamvu ndibaza kenshi n'abaririmbyi banagutahura bakavuga ati nze kubamenyereza. Uze kubamenyereza. Iyo uri kurakorana n'abaririmbyi ubona bafise iyahe ndero, kuko n'abantu usanga bazwi bafise amazina y'iwabo, ubajera gute, ni yahe gestion ugira? Gestion iragoye, mugabo rimwe na rimwe baratanga image itandukanye ni y'abantu baba bariteze. Ko rimwe na rimwe bari baza bati abaririmbyi n'abantu batagira indero, abaririmbyi n'abantu bakunze ko batubahiriza amategeko. Ariko kuri no musi wabonye wabwira Happy Famba tivamwo akavamo nubwo ari capitaine, wabwira umukinya ariko aravyifatamo nawe, abonye aba Argentino basohotse n'abakira nk'iminota 15 rukabasohora. Byumvikana ko no musi berekanye image nziza itandukanye ni y'abantu bahora bibaza. Yego. Ucivugo twabonye yuko ari iterambere ni iterambere mu mibano, kandi rero ikintu cya mbere mugira utera imbere nuko ubufise indero. Uri kurabira umaze kubamenyereza inshuro zitarike ko surukino rwa mbere, uri kuragira analyse, ubona indero yawe yari imeze gute ku buryo umuntu bagira ko icizere ko iryo terambere mu mibano rishoboka no muziki wabo? Je nuko narashimye uri kurara ngene bitabirira imyimenyerezo, uri kurara mu kibuga ingene bashobora kuba baza gukina kandi bakavyifatamo neza. Nivyo no musi n'urukino rugira gatatu, ariko ndibuka nko ku rukino rwa kabiri ntivyari byoroshe, aho asanga urukino ruheze gasanga umuntu yashavuye ngo kwatakinye, mugabo byose utegeza kubitahura. Ni ambiance ya football. Byumvikana ko baragerageje ko baberekanye inyifato nziza, kwigwanje ndabishima. Jewe ahubwo ico ndabasaba baririmbyi nuko iyi fair play uko bifata mu rukino mu kibuga, ari nako bo kwifata niyo bari kuri scene, ari nako bo kwifata niyo bari mu biteramo bitandukanye. Kuri no musi umuririmbyi uramuhamagara ngo je ntegeza kuririmba saa 2 y'ijoro, ngo je sindirimba igihe cy'isaha 9. Ariko kuri no musi nimba bakubwira bati wewe uratangura mu kibuga kiri minota 15 ukavyubahiriza, uko bubahiriza amategeko yo mu kibuga, ico no bahamagara nuko baje kubahiriza no mategeko, bayatware no muri bya biteramo byabo bya misi yose. Bakubwiye ati wowe Idrissa harageze yuko usohoka haze kwinjira Omar, byubahirize nkuko bavyubahirije mu kibuga. Nidusubire kumva ya image tari nziza yo hanze ngo nari gutegeza kurimba sangapi, ngo jewe ntegeza kurimba ya masaha. No, mu kibuga twayibonye indero nziza. This is football. Tegereza ko bitransmita message ya fair play. Okay, bisigura yuko ejo nibagutuma kwa Elvis wewe umaze usenze kubamenyereza ati ngo utwigishirize abarimbyi bacu, umva abanyirimbyi bacu barakeneye inyigisho. Barakeneye inyigisho mu ncamake. Aje nibaze yuko inyigisho ziheramwe n'ibinyene. Ego. Football n'urukino rurangwa n'amategeko. Mu gihe umuntu ategereza kuba yamaze kumenyera kwirikiza amategeko nimwe n'ibinyene. Byumvikana ko n'inyigisho zirakenewe. N'inyigisho zirakeneye, ngira no ku ruhande rwa Amical barakwiye kuraba ngene botunganya inyigisho, ko burya umuririmbyi kuririmba gusa ni ibintu byinshi biba bikenewe kugira umuririmbyi ashobora kubatera imbere. Kumenya ingene yifata, kumenya ingene mu bibareho ya misi yose ngene ategereza kuba byifatamo, byose bitegereza kuba bijyana kugira ngo umuntu atere imbere. Ndagushimiye cyane bwana Elvis. Murakoze gose. Merci beaucoup.